Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Luka Mweranda. Muri iryo minsi abafarisayo n'abanditsi babwiye Yezu bati, ko none abigishwa ba Yohani n'abafarisayo bisonzesha kenshi bagasenga cyane, none abiwawe barya bagahimba. Yezu arabishura ati, none mwebwe mushaka ko abagenzi b'umukwe bisonzesha bakiri kumwe nawe? Hazoza iminsi yindi kandi nibaba ku mukwe niho bazokwisonzesha muri nyamisi. Yongera arabacira uyu mugani ati, nta utora ikiremo kivuye ku mpuzu nshasha ngo agiterere kuyishize. Koba ugutabura impuzu nshasha nyene, ya yindi nayo nshasha ntiruhe iberana na ca gitambara gishize. Kandi nta usuka igisama cy'imvinyo mu mibindi ishaje, ahandi ho igisama kirayisavya imvinyo igaseseka, nayo ya mibindi ikaba igiye ityo. Imvinyo y'igisama ibuganizwa mu mibindi mishasha. Vyongeye kandi nta wanyoye imvinyo imaze gusha yoshobora kuyinwa amake. Imaze gusha niho iryoha, niko babivuga. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Murayumvise iyi njiri, muranibaza ntiba abaporoti bacu batanywa akavinyo canke akayeri, biyo bigeze ku majambo y'Imana agomba avuga imvinyo bayasoma gute? Sinzi abantu bigeze kumva abaporoti bahinduye bavuga ngo Yezu ngo yahinduye amazi umutobe, oya yahinduye imvinyo. Abantu rero bakunda akavinyo bagaca barenzako, bakabaza abandi batagakunda bati, mbega none hajya mwibaza ko Yezu yahindura amazi umuvinyo ko yari kwata umwanya? Ntikwara kugaruka ku mvinyo, ariko na cyane cyane nagomba tuzirikane muri aya majambo y'Imana ingene Yezu Kristo, amajambo y'Imana mutwereka yuko ari we kibirengeye koko. Kumwe tuvuga ngo kibirengeye, muri iryo jambo kibirengeye harimo ibintu byinshi. Niwe nogira nti soko rya byose, niwe gituma ngenda, kandi niwe herezo rya byose. Yuzuye muri byose, niwe asanganya byose, niwe agira neza byose, niwe agumije byose mu bubasha bwiwe, byose bikura ubuzima kuri we, kandi byose bihereza imbere yiwe. Ni byose muri byose. Ico kintu turakeneye kugizirikana muri kino gihe. Ushobora gusanga hari ibintu byinshi vyiyemera bitwiyemeza ko, ukabona umenga mbere bimwe bimwe bitugira ko n'ububasha bugomba kutugirira nabi, bugomba kuturemera. Maze iminsi ndiko ndaraba mu makuru ingene bahayagiza ubuhambazi bw'ibikorwa n'ubuhinga by'Abashinwa. Ubu rero usanga hose amakuru yose ni ukugereranya n'Abanyamerika, ni bande biganzi y'isi, mugabe ivyo vyose biri munsi y'ibirenge vya Kristo. Ukabona uyu munsi ibintu by'ibisysteme, ibintu by'ibintu bikomeye, abantu bakomeye, ibintu by'ibigambwe bikomeye, ibintu by'ibi-organisation bikomeye. Murazi ko burya na ONU isa nk'iri kwirasambuka, murabibona? Isa nk'iri kwiragenda. Igihe ubonye umenga hari nk'ibintu bishobora kugirwa mu isi, ukabona ibihugu bishobora kwifatira mu gahanga ibindi, ariko ikabura inguvu zo kugira ngo ishobore gufasha abantu gusubira hamwe, guhagarika intambara, guhagararira abantu bato bato, guhagararira ibihugu bito bito. Ushobora gusanga umenga bigomba kumigwa n'ibindi byihambaza biboneka ko bikomeye. Ivyo vyose bitera ubwoba umuntu, ivyo byose umenga murabona ivyo byose uyu munsi duha inguvu
uyu munsi turatinya abapfumu tukabaha ingufu rwose. Kabona mbere abantu yuko bava no gusenga bakagera ati kujya no kumupfumu nawe bizi. Ariko usanga ibintu byiwe ngo bikora bisumba ibyo kwa patiri, ukumva yuko abantu bari mu bwoba, uruhagarara rwa buri mwanya. Ivyo vyose biri munsi ya Kristo, kuko vyose bihereza imbere yiwe. Ivyo vyose umenga birateye ubwoba umuntu, ibigenda juru. Uyu munsi abantu barashobora gutinya technology. Ibintu vya technology naho zaho bishobora kudushikana. Ibyo ndi sinzi ngo umuntu yakoze muri technology yiwe ngo ikintu c'ikirobo gikomeye, hanyuma nimba yaragiprogramye nabi kiragaruka kimufata mu kanigo, kiramuniga. Mwe dushobora gukora n'ibintu bishobora kuduhindukirira. Umuntu ariko ariyumvira ivyo bihugu vya rutura bifite ico bita bombe nucléaire, bariko barayagiza Ubushinwa kugira ati hari ikigwanisho berekanye bakagira bati Ubushinwa aho buri burashobora gutera igihugu icari cyo cyose aho kiri hose. Abantu tugira tuti barahambaye barakomeye. Ivyo vyose nubusa munsi ya Kristo. Nubusa kuko agenga vyose, agaba vyose. Ariko rero ububasha bwa Yesu Kristo si nka bumwe bw'ububasha bw'abantu. Mwumvise yuko ngo nububasha, sinzi mwakurikiye neza igisomwa cya mbere, ngo nububasha buzanira amahoro abantu, bugomba kuzanira amahoro abantu, si ububasha bw'iterabwoba. Abantu ububasha tubukoresha nabi kuko turi abantu batagira urukundo. Nububasha bwuzuye urukundo, buronderera amahoro, bukarondera ubuzima nini nahazwa mbere vy'umuntu, kuzana umuntu mu Mana kugira ngo ashikire nahazwa ry'Imana. Kandi umuntu wese akoresha ububasha afise. Hana kajyo keza kugira ngo dukoreshe ububasha, tuzirikane ku bubasha dufise. Bushobora kuba ari ububasha muri se ko ngaha tugarutse gatonya mu ijambo ry'Imana. Paulo ariko yandikira abanyakorosi kuko hariho ibintu vy'imice bavuga yuko ari imice y'abamarayika. Imice y'abamarayika babona yuko umenga ni ibintu bihambaye gose, n'abantu bahambaye gose. Mu gusenga kwabo gasanga barabaha uruhara runini cyane. Bitwumvise badusomeye bifise amazina adasanzwe. Twumvise Paulo avuga ngo abashingwa ntebe, amasinzo, imbasha, intwaza z'ijuru n'indi mice myinshi y'abamarayika. Abanyakorosi bo ico gihe barabashira imbere gose, aba bose iyi mice barayishira imbere, mugabo ntibumve yuko Kristo ari hejuru yabo, ko Yesu arengeye abamarayika bose. Nakajyo keza kugira ngo mbere no kuraba neza igihe dusenga, n'igihe mbere twitura Bikira Mariya, igihe twitura aberanda. Turi mu kwezi kw'icenda, turibuka abamarayika bakuru, tukibuka abamarayika barinzi baza mu ntango z'ukwicumi. Ukabona umenga hariho abantu umenga bagomba kubishira imbere, mugabo ntibabishingire muri Yesu Kristo. Bakomeye kubera Yesu Kristo. Byose zoriko arabimbaza akagira ati ubwo none izo badusanga turiko turarenza urugero, umenga nitwaye ikibanza gikwiye Yesu Kristo. Ntibivana nuko ngene umuntu abyumva mu mutima wiwe. Ahandiho n'igihe dusaba Bikira Mariya, naho dutangura tugira tuti ku izina ry'uwasamwe ataga icumuro rya Bikira Mariya muri Radio Mariya ryo kuri Monsignor n'uwa bene Mariya, amen. Oya, tugira tuti ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Ni ukuvuga yuko naho tuje gusaba Bikira Mariya tumusaba nk'uko dushaka ko atwerekeza kuri Data, Mwana na Mutima Mweranda, ko atwerekeza kuri Yesu Kristo. N'ibisabisho byose by'Eklezia sinzi ko muravyumva. Kajya kajambo karahambaye gaserura rero aya majambo y'Imana twumvise. Kajya tugira tuti tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu. Kwama twumva yuko ibisabisho byacu byose
bigira akamaro kuko biciye nogira nti mu bubasha bw'igisabisho ca Yesu Kristo atuvugira mu ngoro kwa se wiwe. N'igihe duciye kuri Bikira Mariya cyangwa tugaca ku bandi beranda, tukumva yuko ari kugira ngo bidufashe gushikira Yesu Kristo, nawe adushikane kwa data, adushikirize data. Ahantu gira ni rero twariko turazirikana ububasha bwa Yesu Kristo buri hejuru ya byose, bidufashe kuzirikana ububasha bucanke buriya. Twumvise ingene Yesu rero ububasha bwiwe nubwo gusanganya, kwegeranya, gushira ibintu hamwe byose be mu mahoro, bigaragaremwo ubwiza n'ubunenazwa bw'Imana. Si ububasha bwo kwicara, kugendera canke kwiyemeza kubiremwa, oya, kuko byose byaremwe muri we, byaremwe mu bwiza bwiwe, nibigaragaza ubwiza bwiwe. Agashaka byose kubizana mu mahoro yiwe. Bere ububasha bwiwe hakwagira uwaburemereza, yemeye wenyene kuremerwa, aritanga ngo asesa amaraso ku musaraba kugira ngo adushire mu mahoro y'Imana. N'akaryo keza ko kuzirikana rero nawe, kuko ububasha bwose dufise, kuko ngo twaremwe muri we kandi turiho kubwiwe kandi tuzosozera imbere yiwe. Ububasha bwose ufise ubukoze iki? Ububasha buri kwinshi. Hari ufise ububasha bw'ubuto, aracafise imitsi, acakomeye. Kabona nk'umusaza cyangwa umuntu bimaze kugora mu mugongo, agusavye ati fasha iki kintu, kamushibura hariya no ucikorera, kandi uratumagiza, uzohashika arindiye. Utarahashika navyo wumva, umaze kuhashika n'uvyumva rero. Kandi bijya bintu byose wanse kugirira uwundi ukibasha, ububasha bwawe ubugwatirize mu neza, mu nyuma birakubaho. Hadi kwishura bihera hano mwisi. Kuko umuntu yimbura ico yabivye. Ubwo bubasha bwawe bwiza ugifise bw'imitsi, uri kubwinvestisa, uri kubukoresha mu neza, izohindukira ikakunezera gute? Abigeme n'abasore muracafise ububasha bw'umubiri. La puissance sexuelle muyikoresha iki? Muyikoresha gute? Usanga abajene bagomba kuyikoresha mu kwiryohera, mu kwisesagura, mu kwihindura ibikoresho by'abantu bafise amafaranga, mu kwihindura ibikoresho by'abana bariya. Ejo bundi sinzi abantu numvise basigaye baza guca amafaranga tutazi ico bakoze ibintu byabo. Bakagusaba ukinjira muri application, ukinjira ukagira nka kujya bagira appel video, ugatanga visage yawe, kandi waheza ibyo bagusabye mu mwanya babigusavyemo, bagaca baguha amafaranga, bakakwandikira nka $10. Ibyo bintu bizotumara abarundi. Ayo mavisage yanyu bayatwara kandi usanga baca baselection utu visage tw'abigeme n'abasore beza. Mu bya intelligence artificielle ukadosanga baraguhaye umubiri, bariko bagukinisha ibintu bya pornography. Kazona nka film pornographique usanze umuntu uzi naka niwe ariko arabikira, mugabo watanze visage utazi yuko ubahaye ico bakorerako. Kuko uyu munsi muri intelligence artificielle ushobora gutanga visage yawe n'ijwi ryawe, hama ibindi byose bagaca biguha, amageste n'amamimike yawe yose byose bakagushira ngaho. Muze muritondera ibintu byo kumarira. Kandi ntuzubona umenga uronsa amahera ya gusa. Nta muzungu azoguha amahera yiwe kwa gusa, nta muntu azoguha amahera kwa gusa. Ica gusavye arazi ico azogikoza, kandi azogikoza uburyo bwinshi, azogikuramo uburyo bwinshi burengeye twaguhendesheje dutonyawe, kuko arazi yuko ushonje. Tuze turagaba igihe cyose mubonye amahera yizanye, ntimugire ngo ninjya zizanye, uharaba ko atari umutego ugira ufatwemo. Muri ino si nta muntu aguha ibintu byiwe bya gusa. Umwigema akagira ati reka ndamurye, ubaza ko ari bya gusa, hazozigiye uzobyishura imbere yiwe. Utabyishuye azogukorera igafu.
ego tubyitondere rero. Ubwo bubasha bwose tubukoze iki? Ububasha bw'ubwenge dufise, ubwenge ubukerebutsi tubukoze iki? Ububasha bwo kuba uri ku ntwaro uyu munsi ubukoze iki? Nubwo kuzana amahoro mu bantu, nubwo kuzana iterambere ry'abantu. Ububasha bw'amafaranga ufise ubukoze iki? Ubwo bubasha bwose iyo buraho ni nogira ntimbere ni bwiza kuko ni inguvu z'ubuzima, ariko buheza bukagira mbere ishusho yabwo y'ukuri bivanye n'ishusho y'umuntu. Umuntu yabwakiriye mu shusho y'Imana, ubwo bubasha arabukoresha kugira ngo bukorere ubuzima, buzana amahoro mu buzima, buzana akanyamuneza, buteza imbere ubuzima. Ariko iyo atiyumva mu ishusho y'Imana, ububasha arashobora kubukoresha ibintu bibi cyane, akabukoza ibintu bibi bishobora konona ubuzima, mbere ibindi bikamara ubuzima bw'abantu, bikonona cyane bikamara abantu. Imbugita ubwayo iri ngaho ntacitwaye, mugabo ushobora kuyikoresha kugira ngo ntonore ibiraya n'ibitoki ngaburira abantu, izoba ari nziza cyane. Ngani uko ushobora kuyikoresha kugira ngo nsogote umuntu, ntayikoresheje mu shusho y'Imana, iki kambi ni ingufu ziraho. None ingufu zose Imana yaguhaye uzikoze iki? Dusamukama kugira ngo ubuzima yaduhaye n'ingufu zabwo zose twame tubikoresha twerekera kuri Kristo, tubuzirikana muri Yesu Kristo, kandi turondera ko inazwa rya Yesu Kristo ritubamwo, ridutwikira, rikazana amahoro mu buzima bw'abantu. Amen.